muri make rero projet shasha za BMBC homes hamwe n'izihasanzwe mugore kambwe kuri shasha bariko baraduna duca ku mbuga igisabwa kugira ngo umuntu tuze tumubwire duti ingurere ngo guha amadetaye uce utera kugira kontra ubico turiko turakora si gutanga amakuru technique ibiciro n'ibindi ubu ico dusavye abantu bariko barabona bino biganiro narije amafoto nabijya bica ku mbuga nukutubwira izina ryiwe kuri WhatsApp surtout biratworera kurusha kubera hanyaruka nitwazo twihuta akatubwira ati nitwa naka nashimye muri zirya projet mwagize muri Miroir ni munyandike muze mpa amadetaye nimwe yatanga catu mwandika si birebire hanyuma mu minsi kurikira tuje tubagira duti twarikira amadetaye bace baraba nimba by'ukuri amazu bashoboye kuyagura ko tuzobwira ukuntu ziriwa n'ukuntu bazi ko ari imyaka 10 hanyuma umuntu akariha buhoro watanze avance ya 20% hari n'abashobora kuziriha kashi hanyuma minsi kurikira rero kwiyandikisha tuzabwira bikenewe hanyuma tubereke ibyo bibanza tugomba kubaka amazu bahitemwo kirumvikana ivyo tuzobwira abandi abariko bariyandikisha ubu rero nivyo sibirebire nizina ryo dukenera nta kindi kintu dusaba umuntu agomba kutugurira inzu muri BMBC homes muri Miroir hamwe no mu yindi project zoberekana ni yoyo mu misi zoza sivyo tubasaba gusa ati tubwira izina hanyuma tuzokubwira amakuru technique nawe burisuganya uko n'ubundi kubaka biragoye subanga ushimye ucugura ni ibintu nawe uri haboro buhoro igihe nawe uburamenya amakuru uburisuga kuri isho BMBC turabaramuje twifuza kuronerwa mu bintu musanzwe murimo jewe nitwa Imana abasanga nkora mu kitakije kumenyesha amakuru mishiramo BMBC ntamanya ko bamuyobozi hariho amakuru avuga yuko hariho imigambi mishasha ishaka kurangurwa mu shami BMBC migambi yo kubaka amakartier hakujya umugambi uri akuru kurakorwa wa BMBC homes mushobora kuduha amakuru ajanye niyo migambi mishasha ishaka kurangurwa mu shami BMBC urakoze Vian nanje nitwa David Ntamakuriro ndi umuyobozi wa BMBC kuva mu 2012 hanyuma rero mu mwaka uheze twaratanguje projet twise BMBC Homes 2020 ya Bujumbura gahahe aho dutegura ikibanza kininiya tugateguramwo ibanza bitandukanye tuzoshanga amazu yigenga munagura inzu nini canke ntoyi mugabo mu kibanza ciwe gifise na titre de propriété rero urumva yigoroye ibigiye twaragiye turaronka ubushobozi gutuma propose abarundi uburaro mu yandi makartier bure turafise ende ma compound nk'atatu dusa n'abariko barahera gutegura kugira ngo abantu baze kugura nk'amazu naho nyene meza mbere muri projet nk'iyo muri Miroir ho harimwo n'ubushobozi bwo kuzoba muri appartement kugira ngo tuzimbura abantu umuntu ari muri block itunganje mu buryo bwa kijambere sekirize nyene kujya kwiburaye mugabo atarishe amamiliyoni majana kujya kubaka etage yiwe personnel nazo zizoba zirimwo ni kuvuga amakushi y'abantu yose yari twararitswe rero ni byahanini turafise amakartier sinovuga byinshi tugomba kubaka muri Miroir ama compound abiri turafise n'indi compound ngahe Bujumbura yo nini ya cane aho abantu bazoba dutegura amarojema nk'amajana kangahe mu kibanza kimwe nayo nyene isa neza gutegurwa umwanya n'umwanya abarundi barayimenyesha sivyo mbere bamwe ngamaze no kuyimenya yo izuba rimwe amarojema ari abordable gose kurusha izindi zose rero ico hanini novuga ko ubu nico ko iyo migambi kwanda nta bintu twege byo gufina twobwira turishira hamwe rigiza rihagaze neza rinini imbere niko rirakura nitwobwira dushikiriza abarundi rero imigambi tizwe canke idafise ishingiro turiko tugira ibintu bisa na binini mu mwanya umwe canke ifise inguvu ku buryo bituma abantu bumva umenga ivyo bintu nivyo kujya tutanguye mugaha abantu bavuga ngo mbega bijya bintu bizobaho bavyumva ati mugambo uteguwe neza itongo n'igi wacu kuko murazi ko BMBC ikora iyo migambi matongo yacu turagura amatongo tugategura iyo migambi
ati umugambi twarabuteguye tafite n'abakiriya bazotugurira amazu abantu ngo nzovyemera nabibonye ravyo tushaka kubwira abantu rero n'ivyuko iyo migambi yose bazoza barabona ku mbuga no mu binyamakuru irengana bavuga ibyayo n'imigambi ipanze neza yizwe neza mbere iri kitegurwa yisunze amategeko. None muyobozi mwe migambi nta bisabwa bihari kugira ngo umuntu imbere yuko ndababwira ibisabwa urumva ko ruganda babwire kwanza ko iyo migambi iriho bamwe bamwe burya bazoza baraza kwiyandikisha tubabwira uti nta kibanza kikihari uzurindire iyindi projet sivyo kandi barayibonye ngo barindire kuri aho kari ivyo rero twarahagurutse abarundi badusabye buraro igihugu kirasaba amasosiyete nk'iyi iwacu ngo ashiremwe inguvu agwize uburaro abarundi baronka baba bari mu Burundi canke baba muri Diaspora. Rero dufatanije na banque BGF kuko mubizi twatanguye projet yo mu Gahahe yo yigeze kure turacafise ibibanza bikeyi hanyuma amazu menshi ariko arubakwa. Rero iyi migambi mishasha umuntu akiwubona akabona arabishoboye nasha twegera icyo ni cambere tuvugane ukuntu bigenda hanyuma hasabwa iki ubu ugiteze ko turakora gusa guhera itariki ngiramuza kuri kano video kubera hariho ibintu etape technique ziko zirafinalize zizotuma abakiriya batahura neza imigambi naho tuba turi kumwe ubu turiko turandika kuko abarundi barazi benshi babonye inzu ya etage y'umuryango ico bigwamo abantu rero bazi imisi bavyiyumvira bavyitegurira biyandikishe mu kwinda ko mu ndwi nziza tubaha ama detail technique bashobora no kuverifya no kuza kuvizita ivyo bibanza bashobora no kuza kubiraba byatunganijwe neza. Yego muyobozi ngishika uno munsi rero nshaka kara ko turavugana yerekeye n'imigambi mishasha icyo murabwiza kumenya gushika ubu ngiki icyo umuntu yomenya ubwa mbere ni cyo imigambi ihari kandi abantu benshi bamaze kwiyandikisha ivyo ntawe tutegeka kwiyandikisha mugabo nk'abasanzwe bafite imigambi yo kubaka amazu najya babonye ku mbuga ntibatebe n'imibanza vyiza hanyuma BMBC yateguye ubuhinga bwishi nk'ivyuko hakora muri ajya amazu yacu tuzokoresha uburyo butuma haba isuku rirerire dusanga amakara ari make nimba zonajayo ubuhinga bwa none bukoresha iwacu canke atari bwa none mugabo bamenyereye buraya guteka ubwira iki nibwo tuzokoresha ibindi bintu ubuhinga burya bwo mu Gahahe uzaba uri mu quartier mashasha udasanga ahandi security n'ibindi bintu byinshi hariho n'ikibanza bari kwateguyemo amahoteli ibibanza binini byo kuryoherwamo birebire centre commercial donc n'ahantu heza bakwiye kuza hanyuma ico twe dukeneye hanini n'abantu babishaka mu buseriye umuntu arabi bicapo acavuga ati nari nigeze kugira umugambi wo kubaka inzu nk'iyi canke mugendera yumatse gwa muri aya mahera reka niyandikishe kuko umuntu yinjira mu mugambi yafashe ingingo ego afise ide sivyo kuko usanga umuntu dukorera umwanya munini byari ibintu yavyateka kamera abashinisha sivyo ivyo ndabivuga ndazi gituma mugabo nk'abaje bafite imigambi ya seriye mu mitwe baze hanyuma ikindi kintu bomenya nuko bino bintu atari amakashi gusa uvuze ati jewe ayo mahera no yaronka ibihumbi bingahe majana ngahe no yaronka imiliyoni majana ngahe tuvuga ruti nta ngorane mugo uvuze ati jewe noronka makeyi nkashobora no kuriha kwezi miliyoni zingahe kuno nyuma kirya itajendorera myaka 10 birakunda kwizo nzu muzigura ku madeni nk'ico ni ikintu gikomeye gose hanyuma ikindi kintu bomenya nuko twege taux d'intérêt tugusha kwa amazu nta yindi banki mu Burundi itanga ko ano mazu iyo igurisha kwa amazu ayo n'amakuru kumbere nogira nta yindi banki gushika twe tuzi turabona ibyo ariko baragurisha turavyumva batanga kuri taux d'intérêt nk'iwacu nk'ibyo ni ibintu bikomeye hanyuma mu bindi buryo butandukanye n'ibindi bikorwa ahandi mwana n'amaprojet ko tagira BMBC ho muzo turi kumwe na BGF ni specialite niyo mahera yonyene nk'umuntu wo muri Diaspora ashobora kuvuga ati njanye mu byo kubaka abampaye credit nibo banyubakiye ivyo bintu ingware zose zizobagwako barusa amahera kuri taux d'intérêt ntoyi kandi baciye babizeza bamwe nyene babahaye hanyuma twebwe urumva umukiriya bakingiwe kabiri hanyuma urumva akacavuga ati kari na taux d'intérêt bampaye ko ni ntoyi izo bari yakangahe amazozogurwa gute
ivyo n'amakuru tuzoharira abantu ariko bariyandikisha ubu mu ndwi nziza ivyo gutegura ibanza no gutegura ibintu tekinike biheze sivyo ariko ababishoboye abavise amatangazo babandanye biyandikisha kugira ntihagire umuntu ahomba yego ushaka kwiyandikisha hehe bigenda gute kwiyandikisha twandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook ukatuba ati jewe ndashaka kugura inzu ya apartment muri bloke canke inzu ya etage yigenga hazoba hariho nandi ma projet atari ama etage twateguye ngaho Bujumbura mu kindi kibanza canke azimbutse kurusha ukatubwira ati jewe mfise ubu projet kugura inzu itarenza amahera tukakwandika aho tuzugenewe hanyuma rero igihe projet nitwatanga gutembereza abakiriya bacu baharaba tudokujana muri projet ihuye n'ivyo dusavye ni kuvuga tuguduhaye izina ubaje kwiyandikisha nitugusaba ngo mbega ko etape yo kuvuga ngo jewe ngo tunegosie ni gihe tuzatuma natwe kugubwira amareta y'ibiciro ubu ntituragera kuko ibibanza turiko turabitunganya neza murakoze ubwo mushaka kwibutsa iyo nimero ya WhatsApp biyandikishirizako canke iyo page ya Facebook sinigwa ndabivuga cyane ndazi abazomonta ino video bazoshirako amakuru avyerekeye kuburyo umuntu azobona ati WhatsApp canke website ni BMBC.bi hamwe byose ukibagira nimero udoshira kuri www.bmbc.bi hanyuma uzasanga contact yacu ushaka no kutwandikira biciye kuri urwo rubuga nyene kuri iyo website yacu hanyuma washaka kuja kuri YouTube ukarama video werekeye BMBC kuko ari umuntu ashaka kugwa kuri publication zacu ari shasha akaba keneye kumenya iyo societe itwa BMBC ni yari nagende kuri YouTube arabe ana kuri Facebook ama video n'ibiganiro ibihumbi bihari byo twagiye turakora by'amatemonyage y'abakiriya bacu ibintu ndabibutse ko BMBC maze imyaka 10 iri kurubakira abantu amazu cyane cyane muri Diaspora kandi benshi ni naho twakweze zino nguvu umuntu tugotakoresha n'imigambi benshi cyane abo muzi naho mutamenye uravyumva kuburyo mbere buhageze ahantu abo muri Diaspora cyane cyane banashiramo inguvu bakaba bati dufatanye kivi turashe zimwe ubushobozi turabahaye ibikoresho turagize iki turangiye mashini kugira ngo mukore ibintu byiza kubera badukunza yuko turi serious abandi hariho n'abaduha n'amatongo sivyo muri Diaspora nyene nabo ngaha nyene ko umuntu araje ati iri tongo ni wanje turiko namwe umugambi sivyo ibintu si ibintu bisanzwe BMBC ni societe yemerwa n'abantu benshi itunze abakozi benshi aya makora avuze ko igihe umuntu aduhaye akazi atuguriye nk'inzu muri BMBC homes haba muri mugahaye canke mu yandi ma compound turiko turubaka mu gihugu abatumye abakozi benshi muri BMBC baba hanyuma turafite ama atelier ubu turiko turubaka menshi atuma ibikorwa byanyu mubizeza isociete stable ifise abafundi bari stable bakora ibintu batekanye bafise aho bakorera n'amamashini n'ibiki kandi bigishijwe neza notre bureau d'architecture ngaha dufise nta numwe aturusha mu Burundi sindiko ndabesha urumva ari ibintu abantu bagira tenga muri BMBC bwa dufite engineer benshi kandi babinonosoye na experience ndende twoshaka gukora rimwe nk'aba project nka 10 parallèlement n'ahandi byoshoboka mu gihugu kiretse batanze amasutretanze cyangwa bakiyangaja abantu bibiraka turafise team nini ngaha ikora ibintu muri ko murabona byinshi kandi en permanence sivyo donc mashaka kutwitura mama mubaki wanyu matongo yanyu naho nyene birakunda ku madeni turi kubona BGF canke muri mugura ma projet yacu hose muzi ko service ari TikTok hanyuma kari kanoko ngako Viane twebwe ugomba kugura inzu muri zino muri ro project canke ugomba kubakira mu itongo ryanyu turashaka gukora contrat mu musi umwe bikabirangiye mugabo nta yindi banki wogendamo ngo inijone ugende bagusinye credit logement canke mu musi umwe naho ukwije byangombwa nico gitimo abantu bakwaza ari benshi muri BMBC BGF yavuze ati ko BMBC ifise uburambe mu kugera ama projet y'abantu muri Diaspora cyane cyane n'ama projet y'abantu b'abaroko bubaka amatongo yabo ngaha kubera mumaze kubona ukuntu mubona abari serie n'abatari serie reka decentralize ico gisata muri BMBC no kuvuga amabanki asigavuga ngo tugusinyira kontra muri 24 heures natwe ngaho tukabaza tuti ibi nibi bari bikwije kontra yo kugura inzu kabugiriye
hanyuma ikindi kintu uvuga cyagiye kiragora abantu benshi twaragiye turabwira nko mu gahahe yego mu gahahe turajagurisha ibibanza bikeye bisigaye maze ko tugurira umuntu atusinyira kontra agaca ariha avance y'ibisabwa ntoyi atayifise yose tukamuha umwanya wo kwikwiza avance hanyuma yikwijera ko tukatumubakira yanzu niko bigenda mu bisanzwe ntidugusaba amakashi ngo ubura kose ngo 20% canke 10%. Oya uravuga ati ndafise miliyoni 10 20 nanifise reka mina ziriha kandi nzoyariha mu nyuma ngiye kwitegura haba ari Buraya canke za Amerika za Australia hari gusanga amahera batafise ngaha canke agoye gushika ngaha directement sivyo. Rero hari abantu bagiraza nko mu gahahe ndiko ndapartager experience bakaza hanyuma baje tukabwira uti tanga yufise ni mu bishoboye yani yarugike mu nyuma akanka ahavuye undi muntu agashika muri cyake banza ari yakunze gacha azana cash 5 million gusa atari ndoronyikejo bumva usanga umuntu ati handi harashati toya ntihakiri. Rero muri dino project ko turakora haba ngaha aye muri Miroir haba mu gahaye haba n'indi project nini n'izindi tuzobemereka mbere imbere ku muntu mwaka uhera wa 2022 wumva unyuzwe ukabona rushoboye kuzoturiha biyaze ababijeje muri BMBC bacakubwira ati we turabona kubishoboye nuvuge ngo nzokwimbira mwakuze hari gusanga ahantu barashatse gusheka inzu yawe kwibarabara canke muri angle canke indani abandi bamaze kuhaja umwanya n'uyo uvyumvise ca wiyandikisha hanyuma nitwa bahamagara ati ngo muzere duheze tuvugane vyanyuma ucurungika umuntu aguserukira canke wiyizire duhuje cusinya kontra uco ukora ibishoboka turavyumvikana kibindi tukakwereka ati twokwemerera ibi bitiko bikwemerera ibindi cubitunganya mugabo uzi ko wagiye muri project nuko murakoze akajambo kanyuma mwose akajambo kanyuma BMBC abantu boyishira ku mutima ntihagire n'umuntu azokigera kubwira yaba ari muri Diaspora yaba ari mu Burundi ngo BMBC ngo ndiko kibi bwa mbere ntawe twagize amakosa nuko tubadira 10 dukora twanakuze nkuko mubibona muri abakozi amajana akaba atamakosa dukora none umuntu twagize ikindi kintu cigiki tubishira hamwe riko kibi amakuru yose tubaha abayarizwe neza tohoje ushima yaranatohojwe ibintu nivyo ukunda na leta buri tabirimo no kuvuga inzego za leta zitanga impapuro zitanga uburenganzira zitarimo abarundi batadukunda ko nene amatongo dufise yogurwa nk'ama miliyaridi none twayaronka guta atabantu badushigikiye muri bino bintu nimba abantu bashobora gutuma BMBC ronka amatongo leta igashigikira ikadusinyira ibintu kugira ngo n'ama project akunde ugasanga umuntu ngo arindire ngo nzobirahaba biramushi umuntu akibibona cadaruka muri BMBC ati ndiyandikishije bukera ko tumuha amakuru ayabonye yashoboye aca afata ingingo ubwo nyine cyasinya konta ntihagire umuntu arindira hariho abantu bariko barabyukiramo cyane zino bintu twe turatanga na BGF mu buryo buzimbutse abandi bazotara badati mwabirose gute ati hamwe ngabana amatangazo murakoze iyo bose tawushimiye cyane kandi amakuru meza uturonkeje ajanye n'umugambi mishasha tugiye kurabura mu BMBC hama namwe banywanyi bisha mu BMBC turashimiye cyane kandi tubasabira ngo muri mukurikirana amakuru y'isha mu BMBC ku mbuga ngo kumenyi zacu zitandukanye ko tubivuga tuti iyo mwubatse mwubake neza na BMBC